Inshuti bagenzi mudukurikirana kuri Agos TV mwaramutse canke mwiriwe vyose bivana ikibanza mudukurikirana muherereyemo. Nikome hatunga imana mu kiganiro The Chat ndabahaye ikaze. Muti uno munsi mugiye kutuyagira kubiki? Nkuko mubibona turi mu kigo Akamuri, ikigo kiri kwijabe gisanzwe gikurikirana abana bagendana kumbure ntitwokurirwa turavuga byinshi twava dusanga tuvuze ibyo tutazi. Turi kumwe n'umutumire ni wagiye kutuyagira, ariko imbere yuko tuduga ku ijambo reka tumusabe abanze yidondore mwebwe mudukurikirana yongera ababwire n'ivyo asanzwe arangura mu kigo Akamuri. Kaze bijyanye. Murakoze kumpa ijambo. Je nitwa Ndoricima Marcel, nkora muri centre Akamuri, nkabajejwe gukurikirana imigambi bya bita mu Faransa ama projet na suivi evaluation. Yego cyane, kaze mu kiganiro. Yego murakoze. Tutarandiriye kumbure tubabaze mudukundire mutubwire mbega ikigo Akamuri ni cyari mu Burundi, gikora gute, cyatanguye ryari, ibintu sinzi ngene byifashe ibintu by'ikigo Akamuri. Mwotubwira dukurikirana bakamenya neza ikigo Akamuri carico. Ikigo Akamuri kiba kuri Mwijabe, ni ikigo cyakira abagendana ubumuga bwo ku mubiri no gutosekara mu bwonko. Ni mu Gifaransa niyo bita ko ni centre de prise en charge des personnes en situation de handicap mental et moteur. Rero ikigo Akamuri cyatanguye mu 1991 gitangujwe n'umubikira yitwa Mina Ser Mina Amara Jote wo muryango w'abacimu. Yego gitangura cyatanguye ari ikigo gitoyi cyakira abana bagendana ubumuga, na cyane cyane cyatanguriye ku bafise ubumuga bwo gutosekara mu bwonko bajya bita aba EMC, ngabo bafise cyane cyane ubukeha bwenge, ko yabona yuko ara umugwi w'abana tuvuge ikibano kitakira neza gikengera, badafise aho babatwara kugira bashobore kubakurikirana babavure. Acashinga ikigo rero kibakira, kibaha ubwa mbere inyigisho uko bari bafise ubukeha bwenge kugira bashobore gushikira ubwigenge bya bita mu Gifaransa autonomie, hamwe no gushobora gutera intambwe muri development moteur, uko benshi ntacyo bashobora kwikorera bonyene, mugabo biciye kugorora bashobore gutera intambwe bashikire autonomie. Ego muri make nuko novuga. Hanyuma buhoro buhoro cyagiye gikura gushikaho cyatanguye gipanga gikorera mu nzu bapanze mu Bwiza no mu Kamenge. Buhoro buhoro muri 2000 kiratangura kubaka kwijabe aha duherereye, batanguye kuhakorera neza na neza mu 2002. Yego hanyuma buhoro buhoro navyo ko cakira abana cyane cyane bafise ubumuga bwo ku mubiri harimo no gutosekara mu bwonko retard mental. Cyaciye gitangura kwitunganya ku buryo cyaciye gitanguza ibisata bibiri. Igisata twita yuko ari icy'inyigisho gitanga education spécialisée, inyigisho zigenewe abo bagendana ubukeha bwenge, hamwe n'igisata cy'igororero kinesiotherapy kugira gishobore gufasha abo bafise kudatera intambwe cyo kimwe n'abandi, ari gutambuka, ari muri kamere ka misi yose gushobora kurangura udukorwa, bashobore kugirirwa imimenyerezo kugira batere imbere. Rero kuva icyo gihe cyagiye gikura ku buryo ubu novuga yuko gifise ibisata binini bitatu. Hariho iyo education spécialisée igitanga indero kuri abo bafise ubukeha bwenge, n'igisata cy'igororero kinesiotherapy, hanyuma baciye bashiraho n'igisata cya clinique mobile cegereye icyo cy'igororero. Ho ni kugira gishobora gushikira abo badashobora kuza bashike ngaha mu kigo
kibasange iwabo muri kominote, kibegere, kibavurireyo, hanyuma cigishe n'ikibano ukuntu bashobora gukurikirana ubugendana ubumuga. Muri make nuko ikigo gitunganije. Murakoze cyane. Mbega twumvise ko catangujwe n'umuntu yitwa Mama Mina mu 1991 gushika n'uno munsi kikaba kikiriko kirakora imyaka ntaciye si mike, hafi 30 irenga. Mbega ikigo Akamuri na Eklezia Katolika bipfana iki? Ikigo Akamuri uko nabivuze catangujwe n'umubikira yitwa Mina. Rero ikigo cyose, igikorwa cyose gitangujwe n'uwitwa yuko yihebeye Imana, bitwa yuko cegukira isengero Katolika. Ego ni kuvuga Centre Akamuri yegukira diocese nkuru ya Bujumbura. Ego ubu unye ikaba mu buzima bwa misi yose, mu bikorwa vya misi yose ikurikiranwa n'umuryango w'ababikira bita Les Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul. Ego kugeza uno munsi duhereye muri kiriya gihe ca 91 kugeza uno munsi, amahangiro ikigo cari gifise yoba yarashitsweko canke n'ubu haracari intambwe yo gutera? Ego novuga muri make yuko amahangiro cyayashitseko, kiriko kirayashikako, naho vyose bidahera. Ni ukuvuga cakira abagendana ubumuga. Kigitangura catanguye gifise abana bari munsi, gikurikirana abana bari munsi y'igitigiri 50, mugabo ubunye cakira ku mwaka abana barenga 2,200 baza bakigana. Rero kiriko kirashikira amahangiro. Hanyuma ico novuga nyamukuru umuhangiro nuko kigishingwa nkuko citwa Centre Akamuri. Centre Akamuri, Akamuri nkuko cisigura mu Kirundi ni umuco. Akamuri kaje nk'umuco kugira cereke ikibano yuko umwana agendana ubumuga ashobora gukura cyo kimwe n'abandi, ameze cyo kimwe n'abandi, bamukurikiranye ashobora gutera intambwe akabaho nk'uko abandi babayeho. Rero cyatanguye ari cyo nyene citwa yuko kifasha abana bagendana ubwo bukehabwenge mu kubagorora no kubaha inyigisho kugira bashobore gutera intambwe, kikigisha nyene n'ikibano kugira babonereho ukuntu bashobora gukurikirana abana bagendana ubumuga. Cyatanguye ari kimwe, mugabo ubu unye hamaze kuvuka n'ibindi bigo birabiye akarero kuno ikigo Akamuri cyagiye kibakurikirana, nabone barafatiraho, barugurura ibigo mu kibano, barahinduye ukuntu bafasha abana bagendana ubumuga cyane cyane mu bukehabwenge, babafata cyo kimwe n'abandi, bakabavuza, bakabakurikirana. Ni ukuvuga yuko amahangiro ikigo Akamuri kihaye ariko arashikirwa. Sico cyonyene kikibona yuko umwana agendana ubumuga ashobora kuvamo ikintu, mugabo n'ikibano n'abandi barabona yuko bakoze ikintu, babitayeho, abana bagendana ubumuga bukehabwenge bashobora gutera intambwe bakabaho neza nk'abandi. Murakoze cyane. Kumbure kandi ikibazo kajanye n'iri zina ry'ikigo nyene nkuko mwaje kubivuga muti Akamuri cerekana umuco, ariko menga ugiye kuraba kubera iki mu ciso Akamuri mukaba muvuze yuko ari nkuko gisiguritse mu Kirundi nyene ari umuco, guca umenga ahubwo mwari kuvuga muti Centre Urumuri. Mbega kuba ari Akamuri ubwo ukuntu cakira abantu nyene umenga bafise umwiheburo uti ibintu vyabo biragozanga, sinzi bimeze gute? Akamuri nuko katanguye ari akantu gatoya. Kuvuga Akamuri aho kari ni kazima ngo gaherengetere, mugabo kagenda gatanga umuco, kagenda gakura y'abandi bakitayo, kagenda gakura. Ego kumbure mu gusozera kino kiganiro hariho mwavuze yuko hariho n'ibindi bigo bimaze byuguruwe birariye akarorero kuri kino kigo Akamuri. Mbega mwiyugururwa y'ivyo bindi bigo canke tuvuze kino kigo canyu Akamuri kiri ngaha mu gisagara ca Bujumbura coba gifise amashami
kimaze gushinga hirya no hino mu gihugu gikomoka nk'ikigo Akamuri twatanguye dukorera ngaha ku Ijabe, mugabo turafise ahandi turakorera mu Ruziba muri uwo mugambi navuze wa clinique mobile. Twashoboye kugurura ibindi bigo, sinovita yuko ari bigo, mugabo naho tuguriye dukorera mu kibano hatandukanye. Turakorera mu Rushubi, turakorera i Musigati, turakorera Igihanga, Musenyi, Buramata, turakorera ni Mutambu. Mumva aho hose naho abakozi bo ngaha mu kigo Akamuri bagenda bakurikirana begera abagendana ubumuga kugira bashobore gushikira ico ikigo Akamuri gikorera abana bagendana ubumuga. Hejuru y'ivyo hoba hariho bajya twita abapartenere b'ikigo hambavu ya Eklezia Katolika. Abapartenere bariho kandi ni benshi. Ikigo Akamuri murumva yuko gifise ibisata bitandukanye, hariho inyigisho, hariho kuvura, hariho n'uhejeje tuvuge wateye intambwe ukuntu ashobora gusubizwa mu kibano bijya twita integration socio-communautaire. Ivyo ikigo ntigishobora kugikora cyonyine kidafashijwe n'abandi, hari abandi benshi bafasha. Ubu turafise réseau des centres pour les personnes handicapées, novuga yuko ari nk'ishirahamwe rihuza ibigo bigendana abana ibigo bifasha abagendana ubumuga. Ni ukuvuga abo bose turakorana, turahana ivyiyumviro, turahana hagati yacu inyigisho kugira dushobore guteza imbere ibikorwa byacu dukora. Hariho ubushikiranganji bwo gufatana mu nda, hariho ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Abo bose turakora, twegera abasanzwe bakurikirana aba bana mu mashure canke babafasha n'ibindi, duheze nabo twumviriza ingene basanzwe bakurikirana bano bana, inyigisho babaha, amahangiro nabo baba bashaka kubashikanako, n'ico zirya nyigisho ziheza zikabafasha. Aha niho kino gice ca mbere kirangiriye, ariko imbere yo gusezerana nishimire cyane umutumire yemeye kutwakira akaduha n'ikiganiro. Murakoze gushima, n'ahandi ni mutumira tuzora. Murakoze cyane. Nikome Hatungimana nende mesheje kino kiganiro, ndabipfurize kuroranirwa naho ubutaha. Murakoze.